niteze ejo gukira no kubohoka nazanye imitwaro n'imiruho kandi izeye ko ejo nzovanga ha byose biheze ejo niteze ko nzobona bishasha ku buzima bwanje navuye muri Afrique du Sud mfise impuzu mfise imyenda myiza ndayigurisha yose kugira nshobore kuronka ico mfungura irahera sigara na jeans imwe n'ikirato kimwe kiratoboka ishati imwe atakindi kisigaranye ndibuka yuko sinashobora kuronka n'isabuni yo kumesa ushobora kuronka umuntu aguha isabuni urumva waramesa iyo pantaro kugira yume wacukuma mu nzu na yindi office wambara kugira ushobore kwambara yindi harageze igihe kora kuryama hasi ndagira inda mu mpuzu mu myenda mu isinda baye mu kinyarwanda inda mu mpuzu ndibuka yuko bamaze gushika bamaze kuribera Lubumbashi ndibuka yuko negeze kuja ahantu muri eglise ndibuka amaglise hari anyo usanga hari amaban gutya wicaye kuri ban akaba arabana inyuma yawe kazumva inda zikoze rakurya ngaha hamuka bikakubura ukatinya kwiyagaza abantu bakubona ukaraba n'imiyagaza barabona ko kwiyagaza amavyuma kwishima nini ishima barayibona ko ari inda gacangira gutya kwebuke abantu gutora ikintu gutya mbwa niko ndiyagaza niko ndishima kubera inda ziri ngaho wabuze ukuntu wishima umva kubera waramesa impuzu nuga ko atasabuna ufise ntizavamo donc naciye mu bihe bibi je naje ku munsi wa kane mvuye mu gihugu ca Zambia ndara mu Buganda muri transit cashika hano ku munsi wa gatanu ubu tuvugana nashitse ngaho isaha 9 z'ijoro twiteze kubona ikiganza c'Imana. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baraye Bujumbura, bamwe baraye baragenda babakera ko bazanywe no kumviriza umuntu umwe Chris Ndikumana. Bamwe muri bo bizera ko Imana iza kubakiza ikabakemura ibibazo bafise biciye mu nyigisho za Chris Ndikumana. Hari benshi bibaza ni gute umuntu umwe ashobora gukoranya abantu ibihumbi n'ibihumbi bakambuka imisozi n'ibiyaya bizeye ko baza gutaha ubuzima bwabo bwahindutse. Ninde mu by'ukuri Chris Ndikumana abigenza gute ngo yuzuze amastade haba mu Burundi no hanze yaho mu bikorane byiwe byo gukangura abantu? Muri video y'uno munsi ndagushikiriza amateka ya Chris Ndikumana. Genda muri ya chambre ngo we aleze ngo cuce gahariye woge barabona ko nkeneye koga hanyuma ngiye muri iyo chambre aikinazofa nibagiye ndabona yambaye ikirato anajyabira ziyakwira ata chaussette yumvira umuntu amaze urugendo yambaye ikirato ata chaussette irimo aho yarindira nagize ikibazo muri jambo ndabwo none nogana inkweto bafite inkweto mufite inkweto none ndogana inkweto canka ndatinya kugikura nagikura bigenda gute batagusura mbona ko ari ampe kure ari ni kure gato ndavuga ndeka ndagikure ngene direct muri douche ndagikuye ndanumva wa mugabo aha ko hamagara umubone umuyaya ngura umwana yagize ibintu ndavuga sura chambarecha chanda nari jene mbwa nta kuntu hari ibintu nabwiye Brazil hari ibibazo ucamwo ukabihisha yego hari ibibazo udashobora no kubihisha cyane ubuzima bwa Chris Ndikumana n'urugendo rudasanzwe nubwo muri uru rugendo yagendera ahora n'ubuzima bugoye ntiyavukiye mu muryango Kenya yavukiye muri quartier Rohero mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka w'igihumbi 1973 umunsi ugira 15 ukwezi kwa Ruheshi yakuze nk'abandi bana bo mu gisagara mu buzima buryoshe nyene butandukanye nubwo abandi bo mu gihugu hagati. Mu mwaka w'igihumbi 1993 igihe yari muri kaminuza y'u Burundi habaye ubwicanyi maze kaminuza irugara. Chris yahise ava mu Burundi aja mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Iki gihe yagiye azi ko agiye kubandanya amashure ariko agezeyo ibintu byaramuhindukanye. Yashatse kwigarukira mu Burundi ariko Imana iramubuza gusubirayo. Mu mwaka w'igihumbi 1995 aha muri Afrika y'Epfo yahahuriye n'umukongomani maze bakorana business yo kudandaza ubutare. Yahavuye afatana n'abandi bagabo b'abazungu ba Afrika y'Epfo hamwe na wa mukongomani bafata urugendo rubashikanira Lubumbashi muri Zaire. Bakihashika intambara ya mbere ya Kongo yaratanguye.
Laurent Desire Kabila n'ikiroberi ciwe cari gishigikiwe n'igihugu c'u Rwanda na Uganda yateye Zaire ya Mobutu Sese Seko. Iki gihe abanyarwanda bari mu gace Chris yaraherereyemwo barafashwe n'igisirikare ca Mobutu, bamwe barishwe abandi barapfungwa. Chris nawe yarafashwe arapfungwa, ariko kubera yari afise amafaranga barayamwambuye bahava baramurekura arahunga. Yakiriwe n'umuryango w'abakongomani ukinye cyane ku buryo bw'uko no kurya byari bigoye. Umwana yavukiye yongera kurira mu munyenga w'ubuzima buryoshe, yatanguye kubona ubundi ubuzima bw'umururazi birangwa n'inzara n'ibindi bibazo byamweretse urundi ruhande rw'ubuzima bw'isi atari bwigira bamwe. Nabwiye Imana ni sinifuza umwana wanje yoca hana ci government nabivuze ni umwana wanje nawe ca mu bigaragaza ntazoce ngaha aho utamenye ico ufungura utazi ko ufungura umunsi wahera gushika nka 18h 19h utari sûr kuronka ico urya umunsi wose. Namaze amezi yo kwisonzesha atari uko ndiko ndasenga nabuze ico mfungura. Muri ibi bibazo by'ubuzima niho Imana yoba yaramweretse kanguka imuhishurira ko azoyikorera aciye mu buhinga bwa none. Chris ibi ntiyabitahura, ariko yari yumvamwo ko ubuhinga bwa none buzotinda bugahindura ubuzima bwiwe n'ubwa benshi. Muri iyi myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 1996 ubuhinga bufatiye kuri internet nibwari bwagwire, ndetse Chris Ndikumana yibaza ko internet ari entreprise, maze akibona ku munsi umwe azoba ari umukozi akomeye w'iyi entreprise. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 Zaire ya Mobutu Sese Seko yarafashwe na Laurent Desire Kabila. Iki gihe ni naho Chris Ndikumana yava muri Zaire ashaka kuja mu Burundi aciye mu gihugu c'u Rwanda. Nta mafaranga yari afise, ariko hari umugira neza yamurihiye itike imushikana mu gisagara ca Goma, igisagara gihana urubibe n'igihugu c'u Rwanda. Ndaje Kigali, niba ko nashize Kigali hari ku mugoroba après ma 18h. Ico gihe naja mu Kigali nje mu Rwanda hariho insecurity mu Rwanda. Ruhengeri Gisenyi hariho ibintu by'intera hamwe. Donc c'est dangereux. Nibuka nuko muri bus twajemo baradufashe road block abasirikare. Nari mfubwoba yuko babansohora, ariko nibatufashe ntibaravukana indangamuntu baratureka. Shitse rero 18h s'il te plaît sinarinzi ntanakimwe nayifise sense ndahoshikira. Rero ndiba ko nagiye ahantu haya muri gare beta gare yihegaje Nyabugogo ngira ntikireho yari Nyabugogo ari no mu muji. Yari mu muji. Mu muji nagijari. So ndibuka mu 20h ndi muri gare ko niyumvira none ndarahe jahe sinzi rero ngene nibutse umusirikare umwe yigeze kumbarira ngo harantu sinzi izina yambariye ndaje muri bus jaho hantu nambari Kikondo ngenda Gikondo nazi yondoye ndagenda Gikondo kora amafaranga make nari nsigaranye ndavira ahantu sinzi umuntu yanyumvise ngo ndavuga ikirundi ngo uhajya hari umurundi yumvira uhajya hari umurundi candaje kuraba uwo murundi ndadodora sanga bari ngaho umva yumvire mvuye Rumbashe. Yego umurundi tutazinanye ariko ni umurundi ariko rero umurundi ku murundi giraba ucumva ko bashaka kugufasha. Nanyifise kirato gitobotse ishati yanje ngaho ikoro yari yaraheze ngaho ipantaro yanje uyibonye yari yaheze yana mvuye umengo n'umakizara avuye mu ijambo aranda uwo murundi sitasoba kumubona ndifuza kuzomubona nimba ariko arambona azombwire na murondere. Uwo murundi arambaza ngo ndambwira shaje mvuye Kongo wari muri abantu bahakwa narahatswe ngo pole sana none ngo urarahe ndambwira nti hari umuntu nzi w'inshuti ariko burije sinzi ni yari ndamuzi zina giwe ndaza hakora ndambwira nti hamwe noronka aho njyama. Chris Ndikumana amaze kuva mu Rwanda yageze mu Burundi, ariko naho nyene ntiyahatevye yongeye asubira muri Afrika y'Epfo. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 yasubiye mu Burundi atangura business yo kudandaza amaordinateur, business yakoze gushika mu mwaka w'ibihumbi 2006 aho Imana yamusaba guhagarika ibyarimwo byose akayikorera full time. Nta wuzi neza uko Chris yaganira n'Imana, ariko mu biganiro agiye aratanga aravuga ko Imana yabimubwiye gatatu kose ati nkorera, ariko Chris amera nk'uyihaririza kuko atabona kizoca kimubeshaho. Mu gihe yari ari muri aya madidane business ziwe zagenda zirahomba, abakiriya batangira kumuherako, ubuzima bwaranse, aho yakorera bamudugiriza ko amahera atangura kwidodomba. Chris aravuga ko yatakambiye Imana maze nayo iramwumvira ariko imubuza kwidodomba.
yamurungikiye umumarayika ibikishije mu munyamerika Andy Kennedy. Uyu munyamerika yaramufashije amurihira byose harimo n'amadeni Chris yari afise muri banki, amurihira amahera y'inzu, amuha ibikenerwa byose mu buzima bwiwe no mu gikorwa cyo kwigisha ubutumwa bw'Imana. Maze Chris Ndikumana atangura kwihebera gukorera Imana ati Dodomba. Hano hari mu mwaka wa 2009. Andy Kennedy uyu atangura, Amy Kennedy ni madamu wiwe, Suzy n'umukobwa wiwe na Ruth. Mashaka kwicara. Hari abandi bana babiri bafise bataje, afise abana bane. Rero nashaka gufata iminota nk'ibiri gusa canke 3 ngire ico mvuze kuri Andy Kennedy. Abatari bakenga baramuzi, abakera baramuzi. Haleluya. Abakera baramuzi, ariko n'abatamuzi bari ngaha canke kuri YouTube barazi intahe yanje. Haleluya. Naba nabashinga intahe nkababwira yuko ivyo naciyemwo byinshi zidabisubiramwo. Kongo Lubumbashi murabizi, inda mu mpuzu murabizi, ibirato bimperera ko amashata ahera murabizi. Haleluya. Mu byo yaragize imisi asengera ni kwari kwishura amadeni gusa, aharimwe no kuronka umufasha mwiza. Imana navyo yarabimwishuriye imuhuza n'umwana w'umukobwa umurundikazi yaba mu gihugu ca Canada, Nadia Iteka. Nadia yarabayeho mu buzima bwiza muri Canada, akagira akazi keza kandi akiga muri kaminuza nziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa yaje kwisanga mu rukundo n'inyigisho za Kristo zaca kuri internet, ndetse bahava barakundana bipfuza no kubana mu buzima basigaje ngaha ku isi. Ariko kugeza ngaha hari hakirimwe akabazo. Nadia afise akazi keza muri Canada, abayeho mu buzima bwiza. Chris nawe ari mu Burundi kandi akabari naho yari yarabwiwe n'Imana kuguma mu ntumbero yo kurangurisha akajyayo. Muri iki gihe kandi Uburundi bwari mu myiteguro y'amatora yo mu mwaka wa 2010. Nubwo umutekano wari uhari, icuka ca politike nticari ciza. Benshi baraca intege Nadia kuza mu Burundi, ariko ntivyamubujije imaze afata urugendo rumugeze Bujumbura aje kwihebera umugabo yakunda cyane, Chris Ndikumana. Hari abagerageje kugwanya mariage yabo, ndetse baja mu gutwi Nadia bamubwira ko Chris Ndikumana agendana umugera wa sida, ariko nta na kimwe cari kubabuza kubana. Mu mwaka wa 2015 Uburundi bwagiye muri crise yatewe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi President Petero Nkurunziza. Imana yahishuriye Chris ko ategerezwa gusemerera ivyo yarasanzwe yandika, akabikisha mu majambo yo guhumuriza abarundi. Igenekerezo rya 16 mu nyonyo wo mwaka wa 2015 yarabikoze, maze Kanguka biratanguye. Abantu bakomeje gukunda ubutumwa bwa Kanguka. Chris yacisha mu magroup ya WhatsApp, maze baraba benshi bitangura kumugora kuyakurikirana. Kwigenekerezo rya 18 mu nyonyo umwaka wa 2023 Chris Ndikumana yatumiwe kuvuga ubutumwa mu gihugu ca Cameroon. Vyatangaje isi yose aho yuzuza stade ya Japoma mu gisagara ca Douala muri kino gihugu ca Cameroon. Abantu barenga 200,000 bari bitavye inyigisho za Chris Ndikumana. Kwigenekerezo rya 6 Kigarama umwaka wa 2025 Chris Ndikumana yongeye gutumirwa mu gihugu ca Benin, aho hose yitabwa n'isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo itandukanye ya Afrika. Uno munsi kwigenekerezo ya 18 mu Kakaro umwaka wa 2026 Chris Ndikumana ariko akoresha igikorane kidasanzwe kuri stade ya ETS Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi bavuye mu mihingo itandukanye y'u Burundi, eka ndetse n'abavuye mu bihugu bitandukanye vya Afrika baje kumviriza inyigisho za Chris Ndikumana. Benshi bamubona nk'umugisha ku Burundi, umuvuga butumwa yarungitswe n'Imana, ariko kandi hari abatabibona uko. Abantu banegura Chris Ndikumana gusa, ahubwo bananegura inyigisho za gikristo zose muri Afrika, aho bavuga ko zitagamije gukiza canke guteza imbere umugabane wa Afrika, ahubwo zikomeza kuwusinziriza umugabane usanzwe uri mwitiro wasizwemo guhera mu kinjana ca 15. Wowe urabibona gute? Nyandikira muri commentaire, kandi ntiwibagire gufyonda like, subscribe canke follow.